Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV, ndazi yuko mudukurikirana muri benshi. Twebwe tugira duti ingabire yanje iriho kugira ngo ikuze gwawe. Ico nico civugo novuga yuko dushobora kuba tugira ko twebwe hano muri Burundi Kingdom TV. Nico civugo novuga yuko twihaye niryo hangiro ryacu no kugira ngo dushobore guhagurutsa zijya ngabirano mwebwe mubona yuko mudashobora kuba mubona turazitororokanya tukazizana kugira ngo mushobore kuzibona. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe ni formidable, étonnable, admirable, considérable nkuko musanzwe munyita. Ibikorwa tubazaniye uyu munsi rero novuga yuko ari inkuru, novuga yuko itarigera ikoza amaguru hasi, ni inkuru ikiri hejuru mu kirere, kandi ni inkuru iri kiravugwa na benshi hano muri Buja Flava muri 257 muri 257. Mugani Desire, Gikundiro, Big Farias, Ndugwe, Desideratus, Igitutu, Bantu Boy n'ayandi mazina kumbure mushobora kuba mumyita. Uwo ni wa muririmbyi novuga yuko ariko aravugisha abana bari hano muri Buja Flava. Ni Big Fizzo nkuko mubizi, amaze igihe gitari gito muri Tanzania, aho yajanywe n'ibikorwa bidasanzwe. Ivyamujanye sinoshobora kubisubiramo, ndazi yuko benshi ngaha mushobora kuba mubizi, ariko nobabwira yuko mu makuru yo kwizera turiko turaronka nuko uyo muririmbyi afise amakolabo atari make, no kuvuga indirimbo ashobora kuba ariko arakorana canke yimereje gukorana n'abandi baririmbyi batandukanye bo muri Tanzania canke n'abandi bava mu bindi bihugu. Aho mbere novuga hamaze gusohoka amasanamu yerekana Big Fizzo ari muri studio, hari aho novuga yuko hariho naka video wumvirije neza uraza kumvamwo ijwi rya Big Fizzo, Mugani Desire, ukumvamo ndetse n'ijwi rya Rayvanny asanzwe ari umuririmbyi akunzwe hariya mu gihugu ca Tanzania. Hari novuga yuko n'umuntu yitwa Akimana Editston kuri Facebook yanditse yerekana amakolabo Big Fizzo agiye gukora, aho yanditse agira ati Big Fizzo featuring Harmonize, Big Fizzo featuring Juma Jux, Big Fizzo featuring Duri Sky, Big Fizzo featuring Awilo Longomba. Ni Big Fizzo rero wumva yuko ari ibikorwa bidasanzwe, ariko novuga yuko ikiriko kiravugisha abantu benshi bariko baribaza nuko Akimana Editston wewe yashoboye kwandika avuga ati uyu muntu si jewe, aho yari karakomanta cyane cyane yavuga kuri uwo muntu yanditse ivyo bintu vy'amakolabo ya Big Fizzo, aho ubona yuko izina ry'uwo muntu kuri Facebook ari Akimana Editston. Ni Editston rero Kimana nawe yaciye yandika avuga ati uyo muntu yanditse ivyo bintu sindamuzi. Abantu rero bakaba bariko baribaza ibi nabiriya yuko yo bari nkina mico bari muri Bantu Boy bashobora kuba bariko barakina kugira ngo bashobore kubandanya bavuga canke nyene ayo makolabo yuko bishobora kuba ari ivyo yuko zishobora gukorwa. Hari n'abandi bantu novuga batanguye kuvuga bati ko Big Fizzo atakiri hano mu gihugu cy'u Burundi. Big Fizzo amaze igihe gitari gito hariya mu gihugu ca Tanzania. Hari abantu batanguye kuvuga baravuga bati ni Buja Flava yacija mu gacerere, ni Buja Flava bigaragara yuko wa murindi canke kakamo canke ya maruru sinzi karamaruru, ariko wa muriro bari kuraka muri Buja Flava hari bariko baravuga yuko wamaze kuzima, na bariko baravuga yuko 257 iri kiraja mu gacerere kubera Big Fizzo ari mu gihugu ca Tanzania. Ariko rero icyashoboye gutangaza abantu muri ivyo bariko baravuga yuko Buja Flava iri kiraja mu gacerere, baraye batangajwe n'umuririmbyi Satubi Satura Mabafre uwo bita Magonde, benshi bamutazira n'amazina menshi. Ni Satubi rero novuga yuko mu misi iheze yashoboye kwandika, novuga yuko Satubi yashoboye kwandika kuri page yiwe atumirira abamenyesha makuru kuza muri conférence de presse. Ni Satubi yanditse agira ati mes frères et sœurs journalistes, nous avons l'honneur de vous inviter à la conférence de presse qui aura lieu ce vendredi demain le 30 avril 2021 à l'hôtel Le Panoramique à 15h. Ivyo nivyo Satubi yashoboye kwandika, aho ubona yuko yatumiye abamenyesha makuru bose baba abama TV online canke n'abandi bose kugira ngo bashobore kuza muri iyo conférence de presse yashoboye gutunganywa na Satubi. Aba journaliste imvura, aba journaliste benshi cyane bakaba barashoboye kujayo mu vyabereye rero, aho benshi vyashoboye kubatangazaho kuri Le Panoramique Hotel basanze yari amasezerano Satubi yasezeranye n'ishirahamwe risanzwe rihingura inzoga. Iryo shirahamwe rikaba ryitwa Crown Royal. Niryo shirahamwe novuga yuko Satubi yashoboye gusinyanira kontra y'imyaka 5. Muri ayo masezerano rero bikavugwa yuko Satubi yasinye kontra y'imyaka 5. Haheze umwanya
ku mbuga ngurukana bumenyi twaratanguye kubona ibintu byagiye birandikwa aho novuga yuko hatangura gucana k'amajambo abatariyo byashoboye kubatangaza aho bavuga yuko Satubi muri iyo myaka 5 yose azohembwa imiliyoni 500. Munyumve neza, imiliyoni 500 azohembwa mu myaka 5. Bisigura yuko buri mwaka Satubi azoza araronka imiliyoni 100. Ugerageje kubiharura neza namba what is the science cyangwa ushobora kubiharura urumva yuko nko mu kwezi Satubi azoba yegeranije imiliyoni 8 n'ibihumbi 300 birenga ugerageje guharura kuri iyo miliyoni 100 ku mwaka. Novuga yuko ikindi bavuze nuko ngo Satubi agiye kugurirwa imodoka yigitangaza, imodoka kumbure benshi biteze kuzobona kugira ngo bashobore kubona iyo modoka iyo ariyo. Bakavuga yuko yongere kandi akolegwe n'amakolabo 3 nkukumenga babivuze ni naba ntihenze amakolabo 3 yifuza. Abantu bakaca bibaza none niyifuza gukorana naba baririmbyi tumva yuko bakomakomeye ku isi yose, no kuvuga umuririmbyi wese azokwifuza irishira hamwe Crown Royal iri tayari kugira ngo Satubi bashobore gukorana nayo. Aho ni kabaza benshi bariko baribaza, ariko rero igitangaje ikiriko novuga kiravugisha benshi mubagiyeyo abo jewe twashoboye kuvugana neza amaso mu yandi mu bajournaliste bashoboye kujayo abo twashoboye kuvugana ku matelefone barambwiye yuko ivyizo miliyoni bavuga yuko Satubi ashobora kuzohembwa yuko muri yo conference de presse izo miliyoni 500 batigeze bazivuga. Hari n'abavuga yuko mbere ayo mafaranga yose bariko baravuga ari imagination canke ivyiyumviro vy'uyunuriya bashobora kwiyumvira bakavuga bati reka iki kintu tukivumishe. Abantu benshi bariko baravuga bati none woba ari umukino, yoba ari ya beze Satubi akunda kugira. Ikindi cyavuzwe nuko novuga muri iyo conference de presse iheze baciye bavuga yuko mu gihe iyo conference de presse yari iheze baciye bavuga yuko inzoga bari bateguye guha abantu baje muri iyo conference de presse bavuze yuko atanzoga nimwe ishobora gusubira inyuma. Inzoga zari zasigaye ngo baciye basaba yuko zishobora kugumaho, aho mbere abariho batubwiye yuko ngizo nzoga abantu baciye batangura kuzigwaniramwe. Ariko ikibazo yunuri yaguma yibaza, mbega izo nzoga abantu bazigwaniyemwo boba barabamenyesha makuru, kuko turazi ko iyo conference de presse abantu benshi bariyo nabamenyesha makuru. None boba arabamenyesha makuru bashoboye kugwanira inzoga muri iyo conference de presse? Yes, mukunzi wa Burundi Kingdom TV, ivyo ni bibazo novuga benshi bariko baribaza. Ibindi bintu benshi bariko baravuga nagahembo abamenyesha makuru baronka iyo umuntu yatanganije yes conference de presse. Baravuga yuko hariho agashahara canke aka envelope baronka abamenyesha makuru bagiye muri conference de presse. Biravugwa rero yuko ngo ako kantu abamenyesha makuru gushikira isango batarigira bakaronka. Muntahure neza nibiriko biravugwa, kandi bakunda kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru, kandi inkuru imaze kuvugwa n'umuntu yishikiye hariya ugasanga ari karabivuga, murumva yuko ari ikintu kitoroshe. Kubwanje rero sinovuga byinshi, ariko icyo novuga nuko nkakumye ibi bivuga kuri Satubi satura amabafre yuko azohembwa izo miliyoni 100 ku mwaka. Mwumva yuko ari miliyoni 8 n'ibihumbi 300 birenga ku kwezi. Murumva yuko ari amahera atari make, n'amahera menshi. Ni vya bintu novuga yuko abana bari batanguye kuvuga yuko umuziki w'u Burundi utariko uratera imbere, aho benshi wasanga ariko baravuga bati amashira hamwe yo ngaha mu Burundi ntiyitaho umuririmbyi w'umurundi, amashira hamwe yacu ntiyitaho abaririmbyi. Murumva ishira hamwe ryemera gushira ku meza imiliyoni 500 bisha vyumvikana yuko ari ikintu kidasanzwe, bisha vyumvikana yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere. Buja Flava iri kiragerageza kubomora, iri kiragerageza kubandanya neza. Noteri intege cyane Satubi kugira ngo ashobore gukomeza. Ndazi yuko nawe uri kuradukurikirana muri Burundi Kingdom TV na kamwe kadasanzwe. Waba uri umukunzi wa Satubi, waba utari umukunzi wa Satubi, ariko ukaba uri umukunzi w'umuziki w'u Burundi, birumvikana yuko utegerezwa kunezerwa. Ni Satubi rero yobaje akurikira umuririmbyi kazi Natasha la namba la bamba, aho twavuga yuko Natasha mu mwaka wa 2018 ni Natasha yasinye amasezerano nishira hamwe rikomeye ryo mu gihugu cha Tanzania, ishirahamwe risanzwe rihinyanyura amavideo, ishirahamwe bita Kwetu Studio. Ico gihe mbere hakaba haravuzwe vyinshi kuri Natasha, aho ngagiye yashoboye guhembwa amahera menshi, ariko twamenyesha yuko igihe Natasha asinya contrat gukorana n'iryo shirahamwe bita Kwetu Studio mu 2018 amafaranga Natasha yahembwe ntibigeze bayavuga.
mu minsi mike naho iheze ni Natasha Lanamba yashoboye kandi gusinya amasezerano n'irindi shirahamwe rihingura ifarine, ishirahamwe bita Azania, aho benshi bavuga yuko yashoboye gusinyira miliyoni menshi, kuko benshi bavuga yuko iryo shirahamwe Azania ari shirahamwe risanzwe rifise ubutunzi butari buke, ari shirahamwe navuga yuko benshi bavuga yuko ginziza amafaranga menshi hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Mu bantu bashoboye novuga kuvuga amajambo menshi baravuze yuko Natasha Lanamba amafaranga yasinyiye muri Azania ari amahera menshi, ariko nahanyene muri Azania ni Natasha yakoresheje conference de presse, ariko batigeze bavuga amafaranga ashobora kuba agiye guhembwa muri Azania. Tugarutse cyane cyane kuri Satbi, mu bantu novuga bashoboye gukeza Satbi satura amabafre, awo twoshobora guhera ko cyane cyane no muririmbyi Kakabone, umuririmbyi ubona yuko yigeze kwandikisha amateka hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni Kakabone ku rubuga rwiwe gwitwa Kakabone Yaga, aho yanditse agira ati felicitation, ndamukeje Satbi, ati ntabwo nkunda kuvuga amakuru atandukanye muri weekend, ariko vyanse kwino nkuru ndayigumizamwo gushika ku munsi wa mbere. Ni inkuru nziza kumva ko Satbi satura amabafre ahejeje gutera umukono mu masezerano akomeye na cyane amasezerano akomeye brand ambassador aheruka gukorana n'ishirahamwe Crown Royal, amasezerano y'imyaka 5 angana miliyoni 500. Acangera avuga ati ntabwo bazoyamuhemba rimwe, ariko ku mwaka zohora raronka miliyoni 100. Inyuma yayo mahera Satbi akaba yahawe umuduga w'igitangaza. Uyu ni Kakabone, aho yahereje avuga ati ibi nivyo bintu tumaze iminsi dusaba, none raba Imana irimwo irabikora, ngo irimwo ivyikorera. Ati gucishamwo ijisho turateye ivyatsi imvugo zimwe. Uwo ni Kakabone, aho ubona yuko yagerageje gukeza umuririmbyi Satbi cyane cyane kuri iryo teka yaraye yiteye. Uwundi muririmbyi benshi vyashoboye gutangaza no muririmbyi Double J, umuririmbyi musanzwe muzi yuko ari muri Bantu Boy, umuririmbyi novuga yuko aheruka mbere no gutsindira ihiganwa Isanganiro Award. Ni Double J nawe nyene ku rubuga rwiwe rwa Facebook yanditse agira ati turakwiye kwiga ingeso yo kwipfuriza abandi terambere, kuko ntacyo wungukira mu gihe mugenza wamerewe nabi, kandi ntavyo wohomba ateye imbere. Happy Sunday Farm. Ubu ni Double J ku rubuga rwiwe rwitwa Double J once again, aho ubona yuko nawe nyene yashoboye kugira icyo ashoboye gushikiriza. Ibi rero novuga yuko ari ibikorwa bidasanzwe umaze kubona umuririmbyi novuga atanguye gukezwa n'abandi baririmbyi bagenzi we, ni kintu novuga yuko kidasanzwe. Ni Satbi rero nawe nyene bukeye atatanzwe yaciye atangura kwandika amajambo atandukanye, ugerageje gushiramwe novuga ubwenge urashobora kubona yuko ayo majambo yayerekeze cyane cyane kuri yo contrat yashoboye gusinya muri iryo shirahamwe rihingura inzoga hano novuga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Satbi yashoboye kwandika ku rubuga rwiwe atangura kwandika agira ngo ya majambo akunda kuvuga kakajambo benshi bakunda kumuvuga, akunda kuvuga benshi bavuga yuko ari nka signatire. Irindi jambo yavuze yagendera avuga ijambo rimwe murumva ko ijambo yavuze ngo yaga, irya kabiri yagize ngo inkuru y'ukuri abarabahejeje. Iyo ni status ya Satbi kuri page yiwe ya Facebook. Ikindi kintu yanditse aheruka kwandika muri imisi yavuye ni Satbi yanditse ati sindumuja w'amafaranga sinzona myigera, ubuntu bufise abantu. Uyo ni Satbi satura amabafre wumva yuko ariko aragerageza kugira icashikirije inyuma yuko yatowe agashobora kuba novuga umuntu uzenye mu brand ambassador w'iryo shirahamwe risanzwe rikora rihingura inzoga. Twavuga yuko ari ikintu kidasanzwe kuba Satbi yashoboye gutera iteka igihugu, ariko murumva yuko hari ibintu byinshi bigitohoza kugira ngo abantu bashobore kumenya yuko ivyo bintu vyabaye koko ari ukuri. Ayo majambo yose ariko aravugwa, ayo mamiliyoni canke n'ivyo bindi byose ko bishobora ari ukuri. Twebwe twavuga yuko atakindi tuzokora, nubu turacabandanya gutohoza kugira ngo tubazanire inkuru itosoye, inkuru irobanuye kugira ngo mushobore kuronka inkuru imeze neza. Ntidishobora kuba inkuru iri nusu, tubahereza inkuru ikwiye kugira ngo mushobore kumva yuko turabizigirwa, tudatora ya makuru yo myibarabara, ahubwo tubazanira inkuru twebwe nyene yes twashoboye gutohoza. Reka rero tubashimire cyane ubukurikirangire ngo tuzoshobora kubashikiriza uko ibintu bishobora kuba byifashe. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kudukurikira, ariko
ukaba uri kuratwumviriza utaragira subscribe utaragira comment kugira ngo ibintu bigende neza novuga yuko uri kuragira nabi maze ugire subscribe kugira ngo uzoshobore kuzoza uraba uwa mbere kuronka amakuru ya BK TV ya Burundi Kingdom TV. Reka tubashimire cyane, mwarahezagiwe. Ciao ciao.